Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu dore ingingo nkuru twabateguriye. Abasirikare b'Afrika y'Epfo 194 bakomerekeye ku rugamba bari barahungiye mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa Goma basubijwe mu gihugu cyabo kuri uyu wa mbere. Abapolisi n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 3,000 bishyize hamwe n'abarwanyi ba M23 ikaze mu makuru yiwanyu mu ntara. Ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Diane nini nahazwe. Reka makuru yacu tuyahere mu Butaliyano aho Vatican itangaza ko umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco amaze iminsi ari mu bitaro abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygene mu gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko aremvye bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima bakamutoramwo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza yaruhutse kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise ingwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro abamuvura babanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin yahakanye amakuru y'isi bihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise inguvu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo kw'isi barimwo abanyamadini n'abanyepolitike nka President wa Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira bongera bamwipfuriza imusuhuko. Turi Vatikano duca tuza aha muri Amerika aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro Amerika yasavye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi y'imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yarayagiranye n'abamenyesha makuru i Kiev yababwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kizoyisubiza idolari 2. Nta vyinshi bindi President wa Ukraine yavuze kukungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na President Donald Trump muri ino ndwi. Nigeze avuga ibizoba biri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izobiriha ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yoha imfashanyo zingana ukuraho Ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine barimwo abazovuka mu myaka irenga 200 iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni ahubwo cayafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu buhinga bwa none. Uno musi kwa mbere intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ikabirumanije imyaka 3 itanguye. Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru abasirikare b'Afrika y'Epfo bagera ku 194 bakomerekeye ku rugamba bakaba bari barahungiye mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubijwe mu gihugu cyabo kuri uyu wa mbere banyujijwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo uzwi nka Grande Barriere bagana i Kigali aho bafatira indege.
baherekejwe n'abasirikare b'umutwe wa M23 babagejeje ku mupaka aho impapuro z'inzira zabo zagenzuwe neza mbere yo gukomeza bagana i Kigali. Abasirikare bagera kuri 20 ba MONUSCO bari hafi y'umupaka. Amakuru Ijwi ry'Amerika ifitiye gihamya nuko abandi basirikare ba Afurika y'Epfo basigaye i Goma bazatahuka mu minsi iri imbere. Hagati aho abapolisi n'abasirikare ba FARDC, ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barenga 3,000 bishyize hamwe n'abarwanyi ba M23 boherejwe mu kigo cya gisirikare kirahitwa Rumangabo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inkuru irambuye Jimmy Shukani Bakomera. Umubare munini w'abo bapolisi n'abafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Aba bageze mu mujyi wa Goma ejo ku cyumweru mu gitondo, dore ko ubwato bwari bubatwaye bwageze ku cyambu gikuru cya Goma ahagana saa 12 n'igice z'igitondo. Bageze kuri iki cyambu bose bambaye imyenda y'igipolisi, gusa nta ntwaro bari bafite, ahubwo buri wese yari ahetse igikapo ubona ko kirimo imyenda. Aba biganjemo abagabo ubona ko bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 28 na 60. Iruhande rwabo harimo abasirikare ba FARDC bagera ku 100, nabo bari muri uyu mubare. Bose hamwe bakaba 3,000 ushyizemo n'abandi bari basanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri teritwari ya Rucuru mu birometero 50 n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major Abubakar bin Kisesa n'umwe muri aba bapolisi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika ku cyambu cya Goma. Twavuganye arimo kurira imodokari, tumubaza uburyo yisanze hano mu mujyi. Njyewe niyemeje kujya ku myitozo kuko batubwira ko abapolisi tugomba kuba hafi y'abaturage, ubwo rero tugomba kwiga byimazeyo uburyo bwo kubana n'abaturage. Muri M23 twizera impinduka, cyane ko igipolisi cyacu ubona batacyitayeho habe na gato. Icyo dukeneye anaricyo batubwiye nuko hazabaho impinduka bitandukanye n'uburyo twari dusanzwe dukoramo. Ku rundi ruhande, umwe mu basirikare ba FARDC uzwi nka Colonel Kasilido Jacques yabwiye itangazamakuru ko we na bagenzi be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato, cyane ko babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu. Akazi tugiye gukora ni ubwitange, twishyize mu maboko ya M23, nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23. Iyo uvuga bahunze sinzi icyo baba bikeka, njyewe n'abasirikare banjye ntacyo twikeka, niyo mpamvu tubona ahangaha kandi tuzabikora neza. Ibyo guhembwa n'ibindi ntabwo tubyitayeho, ntacyo nikeka rwose, niyo mpamvu ndahangaha. Nyuma yo ku cyambu gikuru cya Goma, aba bose berekejwe kuri Stade de l'Unité iherereye muri komine ya Karisimbi hafi na Rond-Point Stigo, aho bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo nawo wigarurirwaga na M23. Bwana Oscar Balinda, umuvugizi wa M23, avuga ko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na AFC M23 ukomeza kugenda wiyongera, cyane ko abangaba ari icyiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myitozo i Rumangabo. Muzi neza ko mbere yuko tuza muri uyu mujyi wa Goma, iminsi 2 mbere yaho twari twatanze umuhamagaro tuvuga ngo umuntu wese ufite intwaro yari mu gisirikare cya leta, yari mu gipolisi, yari wazalendo, bose bashyira intwaro hasi, yuko tudashaka imirwano hagati y'abasivili n'umujyi wa Goma, hatagira umuturage wacu uhutazwa. Rero ubu bariya barakerewe, abambere bagiye Rumangabo, bagiye kuri centre kuri training week. Aba rero nabo icyiciro cya kabiri nabo bagiyeyo kugira ngo bajye kubona ayo mahugurwa. Nubwo atemeje igihe aba bazamara mu myitozo, uyu yongeraho ko aba bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe, cyane ko bose bakoraga akazi ko kurinda abantu n'ibintu. Igize biri imbere niho tuvuye nabo, ibibazo byabo nkuko nakubwiye, aho bagiye ibibazo byabo barabyiga mu giti cye, ariko Kongo ni igihugu gikize, leta ntabwo ishobora gukena bariya abantu, tuzabafata neza, azabikemura. Aho bagiye bariga buri muntu n'ubushobozi bwe n'icyifuzo cye, nibarangiza babashyire mu cyiciro kimukwiriye.
kuva aho umutwe wa M23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi, icyizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na guverinoma ya Kinshasa kigenda kigabanyuka ku ruhande rw'abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu. Gusa ubwo yari mu nama n'abaminisitiri kuwa gatanu ushize Kinshasa, perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta yoboye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize umutwe wa M23, ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, cyane ko amushinja kuba ari gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi, ahubwo nayo igashinja Kongo kubifatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, ibintu Kongo nayo ihakana. Ibi bikomeje kuba mu gihe Amerika n'imiryango mpuzamahanga idahwema gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abagize M23, ibashinja kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho imirwano irakomeje hagati y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23. Imirwano ikomeye iravuga muri teritwari ya Lubero. FARDC irahamagarira abasirikare baturutse kugaruka mu murongo. Geoffrey Mutagoma. Ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino, mu gihe mu mujyi wa Lubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihunga intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu. Umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu, kandi hari icyoba ko imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko mu masaha 72 ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Lubero mu bice bigana mu majyepfo yawo. Itangazo umuvugizi w'ingabo za leta ya Kongo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha 12 no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Ubwongereza burasaba ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuganye mu mpera z'icyumweru gishize na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo. Yavuze ko abazakoma imbere umugambi w'amahoro bazafatirwa ibihano. Diane Ninahazwe. Ubwongereza bwateye ivyatsi intambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu, bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zerwa n'ikibazo ca Kongo zigafatirwa ibihano. Biciye kuri video yacishije ku rubuga rwe rwa X, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu David Lammy yagize ati: ibiriko bibera mu buseruko bwa Kongo sivyo kwihanganira, hategerezwa kuboneka agahengwe k'intambara. Dusavye ko impande zose zorohereza abashaka guha imfashanyo abazikeneye muri Kongo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara, bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo. Muri ubwo butumwa bwiwe, uwo mutegetsi w'Ubwongereza yasavye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Kongo. Yongera avuga ko yavuga na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Ntiyavuze ivyo bavuganye canke ngo atomore uburyo babivuganiye ko. Akamo ko umutegetsi w'Ubwongereza kaje nyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze Ubwongereza wicishije ku serukiro Rwanda muri ico gihugu bwarusavye kuvana abasirikare barwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Urakoze Diane Ninahazwe. Leta zunze ubumwe za Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo mu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Geoffrey Mutagoma.
Mu itangazo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yabujije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri Chaussée Prince Louis Rwagasore Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoke, Bubanza no kuri parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu Burundi, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro, kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza. Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka. Ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 12 za mu gitondo, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano, cyane cyane mu ntara ya Bubanza, Cibitoke, Kibira n'amajyepfo y'intara ya Muramvya. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa internet ribuza abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabiherewe uruhusa rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura, irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo duce. Uretse kwirinda kujya muri utwo turere, iryo tangazo risaba abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja, bakirinda kujya ahateraniye abantu benshi. Ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano, kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira. Tugeze ku rubuga rw'imikino, amakuru tuyahere mu Rwanda. Umubirigi Aldo Tellier niwe yatsinze igice kibanziriza irushanwa rya Tour du Rwanda. Jean Claude Munyandinda. Abakinnyi 69 nibo batangiye urugamba rwo guhatanira ikamba ry'iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka 2025. Ejo ku cyumweru abasiganwa batangiriye ku gace k'umusogongero, aho buri wese anyonga yizizira, bakarushanwa gukoresha igihe gitoya gishoboka aribyo bita individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle. Isaa 5:30 nibwo umukinnyi wa mbere yarakandagije ikirenge cye ku kirenge cy'igare mu muhango ufungura wayobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Urugendo rwari ruteganyijwe nurwo kuzenguruka ibice bitandukanye bituranye na Stade Amahoro i Remera, ari byo Beka Arena, berekeza ku kigo kigenzura ibinyabiziga i Remera, bakajya hahoze ari ishuri rikuru nderabarezi, bagafata ahazwi nko kwa Rwahama, bagakatira ku Kisimenti hafi ya Banki ya Kigali, mbere yuko bagaruka kuri Stade Amahoro i Remera ku murongo usoza. Uwahize abandi muri aka gace k'umusogongero ni umubirigi Aldo Tellier ukinira ikipe ya Lotto Development Team. Intera y'ibirometero 3 na metero 400 yayinyanyagiye akoresheje iminota 3 amasegonda 48 n'iby'ijana na kimwe. Ku mwanya wa kabiri haje Umufaransa Fabien Dube wo mu ikipe ya Total Energy, uwa gatatu aba Milan Mainten ukinira Lotto Development Team yo mu Bubiligi. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Venker Masengesho wa 31. Hagati ye n'uwa mbere hakaba hari umwitangirizwa w'amasegonda 23 n'iby'ijana 88. Kuri uyu wa mbere Tour du Rwanda iratangira intera zayo zirambuye zerekeza hirya no hino mu ntara. Isaa 5 zuzuye abasiganwa barahaguruka mu Rukomo mu karere ka Gicumbi berekeza i Kayonza. Ni urugendo rw'ibirometero 157 na metero 800, ari nayo ntera ndende kurusha izindi zose muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Umukinnyi wa mbere ategerejwe ku murongo usoza mu mujyi wa Kayonza isaa 8:40. Umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda Didier Munyaneza asanga hakenewe gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abakinnyi b'Abanyarwanda bashobore kwitwara neza muri iyi ntera y'Urukomo Kayonza. Etape yeje ni etape koko bishoboka inyongetse, urumva hari igihe usanga n'abakinnyi bataramenyerana, bagifitanye ubwoba, utaramenya ngo niye ekipe ikomeye, niye ekipe ishobora gufata control. Ni etape binasaba kwitondera kuba maso, ariko ku ruhande rwanjye ngomba gufungura amaso kuko ni etape ishobora no kumbera nziza uko mbitekereza. Munyaneza aboneraho gusaba abafana b'Abanyarwanda kurushaho gushyigikira amakipe yabo. Ekipe nationale cyo nasaba Abanyarwanda ni gukomeza kwishyigikira kuko ni yabo, ni ekipe nziza, dushize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza Abanyarwanda. Intego ya mbere ni ukura ko twatwara etape, ariko tutibagiye no gutwara Tour kuko birashoboka.
amakipe 15 niyo arimo guhatana. Ubundi hari hategerejwe amakipe 17 ariko abiri muri yo yanze kwitabira iri siganwa ku munota wa nyuma. Ayo makipe abiri atarashoboye kuza muri Tour du Rwanda mu buryo butunguranye ni ikipe y'igihugu ya Angola n'ikipe ya Sudan Quick Step yo mu Bubiligi. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Uburundi buritegura kwakira irushanwa rya basketball rizatangira mu mpera z'icyumweru gishize. Irushanwa rizitabirwa n'amakipe 12. Inkuru irambuye Desire Atungimana. Kwa gatandatu w'inondwe dutanguye, abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cya Bujumbura. Imigwi 12 zitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe rya Amerika ko icababujije gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora. Turiko turagerageza twitegura dukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze, turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko saison itangura. Ntibizokoroha mugabo niho basket iryoheye. Mu mugwi w'urunani bakuye Bujeje Homis, umukinyi umwe mu beza Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo, aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye higanwa ry'u Burundi. Abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe c'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe. Hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero iyo poste 3 twashoboye kuronka Rumis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ivyo byari birimo yuko tumugarukana Dikong. Kuri poste amenere Brian yaragiye, turaronka undi mukinyi yavuye muri Senegal yitwa Pape Malik Thiam. Nawe nyene profile yo twabonye ikenewe, umukinyi muremure ashobora kuorganiza jeu. Rero dufatiye kuri ivyo novuga yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza inguvu, hama baje buzuza aho twari dukeneye. Umwe mu bahinga b'urwo rukino yabwijwe rya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye. Regis Bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotuma haba guhangana bikomeye, ariko akabona ko Dinamo n'Urunani arizo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe. Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega ihiganwa zo barikomeye ku mpande zose, na cyane cyane ko imigwi mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka uheze uko yarushanijwe. Yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yuka ku bakinyi b'Abarundi bakomeye, yongera ishiramwe n'abanyamahanga nk'uko byari bisanzwe bimenyereye, mugabo ku rugero atari nk'ubwo twari tumenyereye. Aho naho ndavuga ni Urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi beza b'Abarundi bahari. Rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre Urunani na Dinamo nk'uko vyamye. Muri uno mwaka abakinyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5-12 bakoreshwa mu rukino, ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri musi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramwe abandi bakinyi b'abanyamahanga 2. Kubwa Elvis Hakizimana, kugabanya igitigiri c'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'Abarundi igihe batokwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera. Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga, ugasanga Abarundi nabo nyine baca bagabanya akariro kubera babona umengo ibibanza byabo biri haki. Nicyo kintu nama mbona ngaha kenshi gihari, hari udashaka sinzi ko nabaho kwisopasa kugira ngo ugire uje kuri nivo uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufise birakwiye. Benshi bagomba kujya zone de confort, rero iri umuntu iragusubiza hasi, ntigushikana kure, ntiguteza imbere. Mugabo bunye haje undi muntu mugwanira poste ubuzi kutegeza gukora kugira ngo uje kuri nivo yiwe cyangwa umusumba. Iryo higanwa ry'uno mwaka rizogura igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa 3 n'urukino ruzohuza Urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Ninahazwe yongera twibutse amakuru avuga hirya no hino kw'isi. Reka amakuru yacu tuyahere mu Butaliyano aho Vatican itangaza ko umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco amaze iminsi ari mu bitaro, abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygen mu Gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko aremvye
bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kuwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima, bakamutoramwo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse, kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise ingwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro, abamuvura babanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu, infection mu gifaransa, butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin yahakanye amakuru y'isi bihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise inguvu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo kw'isi barimwo abanyamadini n'abanyepolitike nka President wa Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira, bongera bamwipfuriza imusuhuko. Turi Vatikano duca tuza aha muri Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro Amerika yasavye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi y'imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yarayagiranye n'abamenyesha makuru i Kiev yababwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine, ico gihugu kizoyisubiza idolari 2. Nta vyinshi bindi President wa Ukraine yavuze ku kungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na President Donald Trump muri ino ndwi. Nigeze avuga ibizoba biri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izobiriha, ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yoha imfashanyo zingana ukuraho Ukraine, ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika, avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine barimwo abazovuka mu myaka irenga 200 iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni, ahubwo cayafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye vyifashishwa mu buhinga bwa none. Uno musi kwa mbere intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine ikaba irumanije imyaka 3 itanguye. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, makoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gushigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: inkoko yaraye hanze iba yabaye inkware. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.